hahimbazwe kandi hashimirwe umwami kubwo iki gihe c'ubuntu aho dushobora gukoranira hano kugira ngo tumuhimbaze tumuhezarire icubahiro no gushimwa. Imbere y'uko dusenga turasomera hamwe zaburi 119 zaburi 119 duhereye ku murongo wa 57. Mon devoir, ô Seigneur, je le confesse, est d'observer n'umurongo wa 56 mu Kirundi. Iki nico nahawe canke nico gikorwa canje ni kwitondera amateka washinze. Aya n'amajambo y'igiciro cyane, ndiyumvire yuko abantu bose bayasoma bategerezwa kwisubiramwo bakavyumvirako. Hano uyu muntu w'Imana aravuze ngo igikorwa canje canke ico nahawe ngo ndavyatura ngo nukwitondera canke kumvira amateka ngo kumvira amajambo yawe, amajambo washinze. Ndiyumvira yuko ibi ntivyari ivyo yahawe gusa uyu muntu w'Imana wenyene, ariko ndiyumvira yuko nkemu w'Imana yamurongoye mu buryo bw'uko yategerejwe kumenya yuko igikorwa ciwe nk'uko vyanditswe hano ngo ni kwitondera amateka canke amajambo yawe. Ndiyumvira yuko natwe niko bitumereye, nimba turabizera dushobora kuvuga ibyo bintu nyene, umuntu wese akabivuga kubwiwe ngo igikorwa canje o mwami ndavyatura no kwitondera amajambo yawe. Abantu benshi baravuga ko mbure bati mwami mvugisha kora ibi kora biriya, ariko ikibazo gikurikira ni igihe Imana ivuze ni kumenya nimba amajambo yayo ashizwe mu bikorwa canke nimba tukibandanya ivyumviro vyacu nyuma y'ivyo byose tukajana inzira zacu. Ivyo nivyo dukwiye kwiyumvira ko uyu muntu w'Imana muri we yari afise icifuzo co kumvira cyo kwitondera amajambo y'Imana, kandi ibyo kandi mu bifatika mu bikorwa natwe hariho ico cifuzo cyo gukurikira kumvira ijambo ry'Imana ryo kuryitondera tukarikora. Ico cifuzo giteza kuba gihari muri jewe no muri wewe, kuko iyo tutumviye, iyo tutitondeye ijambo ryayo ntidushobora kuba kuvuga yuko turi abiwe, turi shamvu yiwe, kuko umwami we yaravuze ngo intama zanje zumva ijwi ryanje zigenda he ziramukurikira. Bakundwa, nimba turi intama z'Imana, nimba twarumvise ijwi ry'Imana, ntidushobora kugira ikindi dukora kiretse gukurikira iyo nzira. Abantu benshi barashobora kuvuga ngo Imana ngo ntiyavuze, ngo turakeneye ko Imana ivuga mu buryo ubucanke ubundi, ivuga mu buryo canke ubundi. Turabizi ko Imana yaravuze mbere no mu minsi yacu mu buryo budasanzwe, kandi ko n'ubu iracavuga biciye ku ijambo ryayo ryera ry'igiciro. Kandi Imana ntizovuga nk'uko we ubishaka canke ko je ndabishaka, ariko yo ivuga nk'uko ubishaka, kandi yishura nk'uko ibishaka no ko ishaka. Kandi jewe nawe na gato ntituri abakwiriye ibyo dukora ngo tuyibwire uko ikwiye kwigaragaza. Oya, ibyo niyo yo kubikora. Irazi ni gute itegerezwa kwishura, irazi uwo ikwiye kwishurira, irazi uburyo ubwo ari bwo ikwiye kwishuramo. Si wewe sina jewe yo wo kuyibwira uko ikwiye kwitwara. Twebwe ibyo dukwiye gukora ni ibivugwa muri uno murongo, ibyo uyu muntu w'Imana avuga muri Zaburi 119 umurongo wa 57 56 ngo ico nahawe igikorwa canje Mana ndavyatura nukwitondera amateka washinze. Mu misi yacu kandi misi yose tubiterwa amatara yamenyekanishije amajambo yayo mu buryo
butangaje kandi yaduhishuriye ijambo ryayo iduhishurira umugambi wayo mu bushobozi bwinshi cyane. Ariko ubu rero bijyanye no gukurikira kujyana dukurikira ijambo ryayo tukaryitondera tukaryumvira tukamwumvira ubwo uko nicyo gikorwa cyawe nicyo gikorwa canje. Igikorwa canje si gutunga urutoke uwundi ngo ntunge urutoke uwundi ngo ndabe uyundi ndabe nimba yumvira ijambo ry'Imana, ariko hubwo ni kuraba niba jewe ubwanje numvira ijambo ry'Imana, jewe ubwanje mbega meze gute mu maso y'Imana. Murazi hariho abantu benshi baba ari ngaho batunganye bagacira urubanza abandi ku byo abandi bari, ariko kubera iki? Ariko kenshi ahubwo ntibibona na gato nk'uko bari ubwabo. Ariko mbega si byangombwa yuko twebwe twibona ubwacu ko tumeze, kandi yumvira yuko nta kibanza kigihari kugira ngo dusubire kandi guca urubanza abandi, ngo ducire urubanza abandi. Ariko ubwo tubona bihagije ubwacu, dufise ibihagije ibyo dukorana natwe ubwacu. Uwo murongo urakomeye kuri jewe, ndiyumvira yuko twese bitujya ku mutima bindi tunashiki banje, kuko aho niho Imana ituvugisha jewe nawe kuri mugoroba. Rero naho uba ari umurongo umwe tuba tushizwe imbere, ariko ni ijambo ryayo. Uyu muntu w'Imana nta nkeka ntiyayivuze ku bwiwe gusa, ariko ndizera ntakekiranya yuko ubwo guhishurirwa kwaje kuvuye mu ijuru, abihumekerwa ko ibyo ku buryo bw'uko jewe nawe uyu mugoroba dushobora kubona uyu murongo imbere y'amaso yacu, nkashobora kwigenzura kugira ngo umenye niba ameze uku cyangwa ameze uku, ngo igikorwa canje mbega igikorwa cyawe ni ikihe, igikorwa canje ni ikihe. Ndizera yuko twese dufise icyo gikorwa kimwe, twese ni kwitondera amateka amajambo yawe o mwami. kandi kubw'ibyo rero Imana idufashe. Kuri twebwe ubwacu ntitunashoboye, ahubwo twebwe ntidushoboye, ariko adufashije we tuba abafashijwe. Iyo adushigikiye byose biba bitomoye. Aho rero dushobora gushimira Imana. Umurongo wa 57 aravuga ngo umurongo wa 8 ungire ikigongwe nk'uko ijambo ryawe rivuga. Murabibona uyu muntu w'Imana akomeye, murabibona ntiyavuze ibyo ari byo byose mirenzaho, ariko aravuga ngo ngukomeshereje ibobo n'umutima wanje wose. Bakundwa, mbega twovuga gute, twoyitakambira gute? Sidabizi, ariko mbega si by'ukuri yuko rimwe usanga tutanayitakambira na gato. Mbega kenshi usanga tuguma twiyugaye, imitima yacu n'iminwa yacu byose bikaguma byugaye turi imbere yiwe. Mbega rimwe siko bimera. Twese turashobora kwigenzura ngo n'umutima wanje wose gukomera ibobo cyangwa gutakambira kugira ngo ntunge nk'uko ijambo ryawe. Mbega yarasezeranije ko azutugira ubuntu, yarabisezeranije kandi turabizi. Amasezerano y'Imana agumaho, ntanyiganyiga, agumaho ibi bidashira. Ibyo yigisha Yesu yabishyize ko ikimenyetso ku musaraba, ngo niyumviriye ku nzira zanje. 59 ngo ngahindurira ibirenge byanje ku byo wihanikirije cyangwa ku byo washingiye nawe. Bakundwa, kumbe tugeza natwe tukiyumvira ku nzira zacu zose, hanyuma tukaraba inyuma. Hanyuma uyu muntu w'Imana aravuga ngo inyuma yo kwiyumvira ngo yahindukirije ibirenge byiwe ku by'Imana yanikirije. Ndiyumvira yuko natwe nta kindi dusigaranye kiretse gukora nk'uko nyine. Umurongo wa 59 ngo ndiyumvira
ku nzira zanje. As-tu déjà réfléchi à Mbega uramaze kwiyumvira ku nzira zawe, toute ton existence, ku kubaho kwawe kose, ta vie? ku buzima bwawe? Après tout, Inyuma ya byose ni bugufi. plus nous sommes là, Uyu munsi turi hano, ejo dushobora kuba emportés. twamaze kutwagwa, twagiye. Ivyo bishobora gushika mu buryo bwihuse. Turabona neza yuko ibintu byose bigenda mu buryo bwihuse, ariko twiyumvire Chemin. ku nzira zacu. Et il dit, je ramène mes pas vers Aravuga ngo nkagarukana ibirenge byanje ku byo wiyandikirije. Imana itadufashije kugarukana intambuko zacu ku ijambo ryayo, seulement nos pas, nos atari intambuko zacu gusa, ariko n'ibyumviro byacu nabyo n'imitima yacu yose bigana ku ijambo ryayo. Aho rero tout va mal. ibintu byose bigenda nabi, ariko hahimbazwe kandi umwami wacu ashimwe, ashaka kudufasha, ashaka kutugirira ubuntu mwana masaha. Même si parfois Nubwo rimwe na rimwe ibigeragezo canke ibishuko bibyuka, hanyuma hakaba hari ibintu bitatunezereza, twokunze yuko ibintu byose bigenda sans problème, ata ibibazo na bimwe bihari, ariko ibintu byose ntibigenda mu buryo bwiza, haba mu buzima. Hariho ibintu byinshi bishika mu buzima bwawe no mu buzima bwanje, ibintu byinshi, ariko dirige arongorere ibirenge byacu n'ibyumviro byacu vers ce qu'il a dit. ku byo yavuze. Et alors, bien-aimé, Aho rero bakundwa, tout ira bien. ibintu byose bizogenda neza. Ndiyumvira yuko Nous devrions l'adorer. dutegerezwa kumuhimbaza, kumusenga biva mu bwina bw'imitima yacu, tumuhe amashimwe no guhimbazwa mbere no kwino saa yo kuno mugoroba. Turahaguruka Faisons-le. tubikorere hamwe. Dieu fidèle, Mana yizigirwa, de tout notre cœur, turagushimira n'imitima yacu yose, kuva mu bwina bw'imitima yacu t'invoquons. turagutabaza. Mana yizigirwa, nk'uko uyu mwanditsi wa Zaburi ngo n'umutima wanje wose T'implore. ndagutakambira. Mwami wizigirwa, ntibibe gusa ari amajambo, ariko uko turi kose imbere, umutima wacu wose uko uri, Das Sache sein auch heute Abend. Während du zu uns redest, Dans la chose, ube muri ibyo bintu no kuno mugoroba mu gihe utuvugisha biciye ku ijambo ryera ry'igiciro, urimenyekanisha Mwami mu buryo wowe wibikiye. Turaguhimbaza kandi turagusabye ngo utugire ubuntu, ungire akagongwe, nk'uko isezerano ryawe riri. Mwami warasezeranije ko uzobana natwe twese iminsi yose y'ubuzima bwacu. là où nous éloignons, Ahantu tukuja kure Mwami, uze udusange Mwami, usubire ugorore intambuko zacu hamwe n'ingendo zacu tugana ku byo wihandikirije. Nicyo cyifuzo canje uno mugoroba, niryo sengesho ryanje Mwami. Ndizera ko nacyo cyifuzo ca bene data n'abashiki banje. Uduhe twese ubuntu bwo kuramura amaso ngo tukurabe wowe kuno mugoroba, kandi tuguhe icubahiro, ugusengwa la loi, no guhimbazwa ku bwa byose, kuko uri Imana yacu Mwami, kandi waratuvugishije, uratuvugisha n'ubu Mwami. Mbega ubuntu, mbega urukundo utwereka iminsi yose, igihe cyose, kandi no ku isaha yose Mwami. où nous réunissons au Seigneur Aho dukoraniye turagushimira et te prions. kandi turagusabye ngo uduhezagire kuno mugoroba, uhezagire mwene data aza kuzana ijambo ryawe, uduhezagire twese abaje kwakira ijambo ryawe, ugusengwa n'icubahiro ku bw'izina ryawe ryera biva mu bwina bw'umutima wanje. Alléluia. Haleluya, Amen. amen. Dans de telles heures, ce n'est pas Mu facile. masaha nk'aya ntibiba byoroshye kugira ikintu umuntu avuga. Nasomye Izaburi y'ijana na cumi n'icyenda, Quelques versets qui traitent imirongo imwe imwe
j'ai vu dans le psaume ivuga 119, nabonye mw'izaburi na 19 sinasomye ahubwo nabonyemwo imirongo ivuga umutwe umwe misi yose bikavuga kuri rya jambo nyine ry'Imana. Ata jambo ry'Imana rien de ces produits nta kintu na kimwe kiba, nta kintu na kimwe cyari kuba mu kuremwa, kandi ata jambo ry'Imana nta kintu na kimwe gishobora kuba mu ishengero kandi hamwe n'ishengero. Ibintu byose biba nk'uko ijambo ry'Imana riri. Dieu a parlé Imana yaravuze et cela s'est produit. hanyuma ibyo biraba. Tout ce que Dieu Ibintu byose a dit Imana yavuze s'est produit. byarabaye, byabayeho. Nous voulons voir Iyo la dushaka parole de Dieu. kubona ugusohoza kw'ijambo ry'Imana, Nous devons croire dutegerezwa kwizera ibyo yavuze, ibyo yasezeranije. lire ici un grand Ushobora gusoma hano imirongo myinshi dans le plus long des psaumes mw'izaburi ndende gusumba izindi. Haravugwa hano au verset 17 ku murongo wa verset 17, umurongo wa 17 muri Zaburi 119 ngo pour que je vive ugire neza umusavyi wawe kugira ngo mbeho, ta nanje nzokwitondera ijambo ryawe. si nous allons ensuite un peu plus loin Iyo tugiye rero kure gato muri iyi Zaburi nyene verset 38 ku murongo wa 38, accomplis en ton serviteur ushimangirire umusavyi wawe ijambo ryawe, qui vise à ce qu'on te craigne. ryasezeraniwe abakubaha. De moi le propre que je redoute Unkure ko gakengegwe nama ntinya, salutaire. kuko imanza zawe ari nziza. Mu gifaransa ngo ari iz'agakiza. Tes ordonnances Nahahamiye amateka par ta justice. washinze, ungire muzima kubugororoka kwawe. Umurongo wa 49 n'uwa 50. Garde fidèlement à ton serviteur. Wibuke ijambo wasezeraniye umusavyi wawe kuko wanyijigije. C'est ma Umurongo wa 50, iki nico kimara umubabaro mu marushwa yanje, parce que ta parole m'a fait nuko ijambo ryawe ryangize muzima. c'est glorieux. Ivyumviro vy'ubwiza hano vyivuga ahantu hose. Avons-nous déjà remarqué Mbega le verset twamaze kubona umurongo mu buryo tuzi twiyumvamwo umurongo wa 38 ngo ushimangirire, mu gifaransa ngo usohoze isezerano ry'umusavyi wawe ngo rigana ko bakubaha bagutinya. Ugusohoza kw'isezerano ry'Imana ntiriba ritumbire yuko wewe nanje dutangura kubonekana ngo twumvikane. l'accomplissement Ugusohoza kw'amasezerano y'Imana à ce que aba atumbereye ko Imana yubahwa, igatinywa, respecte. ikubahwa. Et comme nous l'avons déjà lu ici au verset 50, Nkuko twabisomye hano umurongo wa 57 devoir. ngo Ce n'est pas la igikorwa canje ngo ico nahawe celle de ceux à qui Dieu a parlé. si igikorwa c'utizera, ariko ni igikorwa cawo co Imana yavugishije abo yahaye isezerano, abakunze ijambo ry'Imana, abaritwaye mu mutima wabo. Abo nibo babwirwa hano. Dawidi Le seul ntiyari we wenyene, était compté natwe twaharuwe muri abo ku bw'ubuntu, car Dieu kuko nous a aussi parlé. Imana natwe yaratuvugishije. Natwe Imana yaduhaye Pouvons amasezerano, dushobora kuvuga ivyo Dawidi yavuze hano. Zaburi 119:57 je le confesse. Uhoraho 56 ngo ico nahawe Faransa ngo ndacatura ni ukwitondera amateka washinze. Aie pitié de moi. N'umutima wanje wose ngukomera ibobo ngo untunge ungire ubuntu. Et je ramène Umurongo wa 59 ngo ndiyumvira inzira zanje ngahindurira ibirenge vyanje ku byo wihanikirije. verset 67. Umurongo wa 67 Avant d'être humilié, je m'égarais. Mais maintenant, ntarababazwa narazimira, ta parole. ariko noneho nitondera ijambo ryawe. Verset 80. Umurongo wa 81
umutima wanje udendebuwe no kwifuza agakiza kawe, parole. ariko nizigira ijambo ryawe. Umurongo wa 52, amaso yanje Promesse. akobowe no kwifuza ijambo ryawe, nkibaza nti mbega uzomara umubabaro ryari. Umurongo wa 89, Oui, 89. ego 89, steht fest, Pour l'éternité, ô Seigneur, ta parole est ferme. ijambo ryawe ryama rihamye mu ijuru gushitsa ibihe bidashira, uhoraho. Verset 105. Umurongo w'5, ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira On pourrait lire yanje. et relire Ushobora gusoma ugasoma 47. umurongo w'47, Je me lève de bonne heure. umutwenzi Aurore. utaratambika naratakambye, Voix. Geste amajambo yawe en niyo parole. nizigiye. Et ensuite le verset. Hanyuma umurongo w'154, Ma pauvre umburanire, cause, délivre-moi. uncungure, Donne-moi une vie nouvelle selon ta ungire muzima nk'uko ijambo ryawe ryavuze, nk'uko isezerano ryawe ngo riri. Umurongo w'156, parole est ijambo ryawe ryose ripoperanirijwe mu kuri, près de ta justice. imanza zawe zigororotse iyo ziva zikagera, zamaho ibihe bidashira. 61. 161, Mon persécuté sans abahambaye bampamiye ubusa, ariko umutima wanje wubaha ngo ujugumizwa n'amajambo yawe. 162, ngo nezererwa ijambo ryawe nk'uronse grand. inyagano nyinshi. N'est-ce pas là quelque chose de Mbega merveilleux? iki si ikintu c'ubwiza? Je repense encore à la soirée. usubira kwiyumvira kwa uriya mugoroba wo ku gatatu, usubira iyi mirongo ibiri turasaba kwisoma, hanyuma tuje mu itanguriro, hanyuma no mu isezerano rishasha. in Jesaja, Kapitel 1, Dans Isaïe, Muri Yesaya igice ca mbere umurongo wa 19 na 20, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, sollt ihr die köstliche vous mangerez nimwemera pro mukumvira du pays, mais muzorya ibyiza byo mu gihugu, et si vous êtes rebelle, naho nimwanka mukagarariza inkota izobarya, car la bouche du kuko Seigneur. akanwa kanje uhoraho ariko kabivuze. Je voudrais lire le cas d'Abraham. Nashaka gusoma ibijanye na Aburahamu igihe yatanga C'est un cas d'obéissance. ikimazi kuri Isaka. De bonne Byari ibintu byo kumvira n'umutima ukunze, ntiyanse ntiyabaye ukwega amaguru, ariko yabaye wumvira Imana. Kuri we rero byamubereye umugisha, la justice, le salut, ukugororoka, la agakiza, ubuhigwe, ibintu byose yari akeneye mu bihe bidashira. Hano ikimazi kiravugwa, ariko ndasoma ku murongo wa 15, itanguriro 22, umurongo wa 15. là-dessus, Maze umumarayika uhoraho ari mu ijuru arongera ahamagara Aburahamu c'est terme. muri aya majambo, umurongo wa 16, Je jure par moi-même ati ndirahiye que le Seigneur s'exprime. nikoraho agize Ce que tu as agi ainsi, ngo kuko ukoze ibyo, c'est ton fils unique. ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, Dirai abondamment eka mbere no kuguha umugisha nzoguha, kandi no kugwiza voile du ciel nzogwiza urubyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo ku ijuru canke n'umusenyi wo mu isesero ry'ikiyaga, et ta descendance kandi possédera. urwo rubyaro ruzokwegukira amarembo y'abansi bago. C'est uniquement parce qu'Abraham Ni gusa kubera yuko Aburahamu yumviye. est considéré comme une promesse générale. Ibyo nibyo byafashwe nk'isezerano rusangi ku bwabo bose
croient Dieu, nk'aburahamu bizera imana bakayumvira batagira kugarariza kurwanya ariko bagira ukwizera gufatanije no gukora bakabizanira umwami. ils ne seront pas seulement bénis, ntibazezerwa gusa dominent ariko ngo bazonaganza de leurs ennemis. bazokwegukira amarembo y'abasi babo, bazogenzura ayo marembo, bazoyafata. Iryo ni isezerano, iryo niryo imana yatanze. On y réfléchit. Iyo tuvyumviriye ko Toute promesse de Dieu buri sezerano ryose ry'imana ni ry'ukuri, ndiyumvira yuko ubu rero d'Israël, ku bwoko bwa isirayeli plus précisément à deux neza ku temps particuliers. kuri bihe bibiri bidasanzwe. Le premier temps, igihe ca mbere igihe bari mu nyagano i Babuloni, bwa kabiri la dernière génération, mu rungano rwa nyuma, igihe cette génération, lorsqu'ils muri runo rungano igihe su que leur temps bamenye ko igihe cyabo cyari gishitse cyo gusubira mu gihugu c'abasekuruza babo, nariyumviriye à la révolte du ghetto de ukwigaranzura hariya i Varsovie, mu kazu k'igasobe, bari bazi ibyo bagenewe, rero ntibari bagishobora kwihanganira uguhahazwa basuzugurwa nko kuri aho. Basanze ubushizi bw'amanga mu mutima, uko basanga mu mitima yabo ubwo bushizi bw'amanga, uko kudakekeranya. nous sommes le peuple de Dieu, Turi ubwoko bw'Imana, twagenewe dominés sur nos ennemis. kuganza abansi bacu. Abansi bacu sibo bo kuduhonyanga, baduhonyangisha ibirato byabo, Avec la crosse de leur fusil, kubitisha inko zabo, ariko igikorwa cacu nibyo tugenewe kujamwo n'ibindi bintu. Nategereje kubyumvira ko nous en tant que peuple de Dieu, twebwe natwe nk'ubwoko bw'Imana, pas destinés non plus à natwe ntitugenewe ko umwansi aduhonyanga. nous sommes destinés Twagenewe autorité. kugira ububasha kugira nabi kose ku mwansi. Uko niko umwami yavuze Je vous donne ngo mbahaye ububasha de la puissance de ça. ku bushobozi bwose bwa Satani. Luka 10:19. Et le Seigneur dit, vous marcherez sur des serpents Umwami aravuga ngo muzonyanga inzoka na dasikorupiya, très mal. sikorupiyo, kandi ngo ntibizobagirira nabi. Nous devons reconnaître Dutegereza kumenya qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu yuko ntibiri mu kugomba kw'Imana force ennemies. yuko inkomezi z'umwansi zituganza. Parfois, il faut Rimwe na rimwe birakwiye gushika ahantu presque envie de se réveiller tuba dushaka kwigaranzura imbere muri twebwe, et de nous dire, Seigneur, tukavuga tuti mwami, ce n'est plus possible. ntibigishoboka, Ma destinée. uku iki si cyo nagenewe, iki si cyo nashiriweho. Le Seigneur a dit, Umwami yaravuze, nta nkeka biranditse n'ubu, encore dans le psaume 100, biracanditse muri Zaburi 110 assieds-toi à ma droite. ngo icara iburyo bwanje, ni umurongo wa mbere, gushitsa aho ngira abasi bawe indava z'ibirenge byawe. Et nous savons Turabizi que toutes ces paroles ayo majambo yose être vraies. ategerezwa kuba ari ay'ukuri. Turabizi yuko ari ay'ukuri, ariko ategerezwa kwemezwa, gushimangirwa ko ari ay'ukuri. L'Église Ishengero ry'umwami est destinée ryagenewe à poursuivre le ministère kujana ubukozi, kubandanya ubukozi umwami yatanguye. We ni umutwe, natwe turi umubiri. la voie. Ya- Il a aplani le yaciye inzira, aca inzira, dutegerezwa kuyigenderamo. Muri iyo mvugo, ijambo ryo muri Yesaya ryantahuje que yuko Imana donné à Abraham yarihaye Aburahamu cœur obéissant. umutima wumvira. Croire Abantu bose bashobora kwizera, hanyuma bagaca bahagarara du surplace. bakagumaho nyene, bakigumiraho nyene. Ariko Aburahamu yarizeye, Obéissant et abuwumvira, hanyuma akora ibyo Imana yamubwiye. l'ange du Seigneur Umumarayika w'umwami lui cria pour la amusemerera ku nshuro ya kabiri ari mu ijuru, amubwira aya majambo, umurongo wa 16,
Je le jure par mon maître. ati ndirahiye ubwanje À nous, à moi et à toi, dit Dieu, ne jurez pas par le kuri ciel, jewe kuri twebwe il est mon trône, umwami aravuga ngo car elle est l'esclave. ntarahira ijuru kuko niyo ntebe yiwe, ntarahira isi kuko niho ndabaza ibirenge byiwe. Hano aravuga ngo ndirahiye ubwiwe. Imana yashaka kumenyesha Aburahamu biciye ku iyo ndahiro Cela vaut yuko ngo ibyo bifise agaciro hano mu ijuru no ku isi. Nta kintu na kimwe nk'icyo cyari cyarigeze kuba imbere yaho. Turabizi yuko une allégorie du Christ. byagaragaza byashushanya Kristo yikorera umusaraba wiwe nk'uko Isaka yari yikoreye inkwi izari zitekwa ku gicaniro, aho nawe yashigwa akabohegwa. Mu gihe rero Isaka yabaza ngo none ikimazi kirihe cyo gutangwa, Et Abraham répondit, Dieu Aburahamu aricara ngo uhoraho aze kwitwararika iyi ntama yo gutangwa. Twese turabizi, turazi iyo nkuru twese. Umwami de son corps umwami mu mubiri w'imwe nk'umumarayika uhoraho niwe avuga uko akabivuga ku murongo wa 13 akavuga ngo ndirahiye. c'est ce que dit le Seigneur. Niko umwami uraho agize ati kuko ze ivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege. Murongo wa 17 ngo eka mbere nzoguha umugisha, ngo uruvyaro rwawe nzorugwiza cyane rungane n'inyenyeri zo kwijuru canke n'umusenyi wo mwisesero gikiyaga, kandi uruvyaro rwawe ruzokwegukira amarembo y'abansi bago. Nta kundi kuntu byogenda nimba twizera, nimba turi abumvira, nimba dukora ivyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. Iri sezerano riraturaba, ntidushobora kwikura mu byo dushinzwe, kuko n'Imana nayo idashobora kwikuramwo muri ibyo bintu nayo ishinzwe. Ibyo byafashwe kuko yarabivuze kandi biguma biri uko ibintu bibonekana mu buryo bw'imwemu. Turi urubyaro rwa Aburahamu. Iyo rero tuje mu isezerano rishasha, mbega isezerano ritangaje iryo Imana yatanze kandi yabwiye ubwoko bw'Abisirayeli, abo bari n'ico bari. Nshaka gusoma rimwe byihuse mu gice cya 3 cyo mu byakozwe n'intumwa, duhereye ku murongo wa 25. Namwe muri abana bavugishwa n'Imana, kandi muri abisezerano Imana yasezeranye na ba sokuruza banyu, ibarira Aburahamu iti mu rubyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Imana yatanze isezerano kuri Aburahamu kubwo imiryango yose ya hano ku isi. Niba tugomba gutumbereza neza, naba ibintu ico bisigura kubwo abizera bose by'ukuri bo mu moko yose, abo nk'uko Aburahamu bakora ibyo Imana yategetse mu kumvira biva mu kwizera. Hano ntibijyanye ubwoko bwose nk'ihanga ryose uko, ariko ni ubwoko bw'Imana bwose uko bugizwe n'amoko yose n'amahanga yose n'ibihugu byose. Nimba rero twarabitahuye, nuko natwe tubifisemwo umugabane. Iyo dusomye isezerano iryo Imana yagize, ntitwiyumvira kuri Itanguriro 22, ariko twiyumvira mu Kuvayo 20,
Dieu Seigneur aho est descendu sur umwami imana yamanutse ku musozi sinayi, conclusion aho où la ugu- législation a eu hatanzwe amategeko lieu agatangwa, isezerano rigatangwa. Hano rero iyi ntumwa igaruka kuri Aburahamu devant ses concitoyens, les Juifs, hamwe nabo mu gihe ciwe, abo mu gihugu ciwabo, akavuga hano ku mirongo 55 ngo namwe muri abana bavugishwa n'Imana kandi muri abisezerano Imana yasezeranye n'abasokuruza banyu, promesse à Abraham. igihe aha isezerano Aburahamu. Avait déjà Imana yari yamaze kugira isezerano hamwe na Aburahamu, bice kuri Aburahamu, kandi hamwe na Aburahamu, hamwe na Isaka na Yakobo, hamwe n'urubyaro rwose. pour Dieu. Ku Mana C'était déjà une chose. byari ibintu byari bihari. Dieu avait déjà vu les choses qui n'étaient pas encore visibles. Imana yari yamaze kubona ibintu bitaboneka ku maso, bitagaragara ku maso, kuko Intégrante byari bigize igice gikomeye gihambaye cy'umugambi wayo w'agakiza w'Imana. Paul l'explique. Pawulo arabivuga mu buryo budasanzwe muri Galatiya 3. Nta gice cyiza gikomeye mu isezerano rishasha kivuga Qui exprime l'importance kivuga icyo bisiguye cy'ingirakamaro ku bijyanye n'ubuntu n'amategeko, dans Galates 3, nk'uko yabivuze mu buryo budasanzwe muri Galatiya 3 kandi mu buryo butumbereye. il est dit Haravugwa verset 6, ku murongo wa 6 6, Galatiya 3 umurongo wa 6 pour Abraham, il crut Dieu. ngo nk'uko Aburahamu yizeye Imana Justice. akabiharugwa ko nk'ukugororoka. Connaissez donc Mumenye rero les croyants. yuko abishimiye, ngo mu gifaransa ngo abizera d'Abraham. nibo bana ba Aburahamu. Les croyants, ce sont les fils d'Abraham. Ngo abizera nibo bana ba Aburahamu. Abishimiye ukwizera aribo bana ba Aburahamu. Abo bizera, abo nibo amasezerano afatirako, abo nibo ishamvu canke iragi riraba, abo ivy'Imana yasezeranije nibo byabo. Hano umurongo w'umunani Galatiya 3 avuga ngo kandi ivyanditswe ngo byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyamahanga kugukwizera, bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'agakiza bw'ibitaraba, Toutes les nations seront bénies biti muri wewe niho amahanga yose azoherwa umugisha. Umurongo w'9 qui sont nuko foi, abishimira ukwizera bénédiction. bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizera. Imana ntiyabwiye Mose ngo muri wewe Bénis toutes les ngo niho amahanga yose azoherwa umugisha. Mose transmis la loi. yatanze Et la loi ibyagezwe, a convaincu du châtiment. ibyagezwe nabyo byemeza igihano cyo turazi cyari ico n'urupfu. Dieu a voulu Imana en Abraham. yashatse guhezagirira muri Aburahamu. Imana yakoresheje Aburahamu kugira ngo atange Isaka nk'ikimazi, kugira ngo igaragaze ngo hano umwana Est exposé, est livré. atanzwe mu rupfu, ariko hano hariho ukuzuka, hariho ubuzima bushasha. Imana Sacrifice. izitoraniriza ikimazi. Igihe Aburahamu Tuer yagomba kwica Isaac. umwana Isaka, ego umwami arasemerera ku nshuro ya mbere Pas haussement de aya majambo akurikira ngo ntubikore. Mwese murazi iyo nkuru, mwese ntankeka mwabisomye mu kanya gaheze. Imana iravuga ngo muri Aburahamu nzohezagira amahanga yose. Umurongo w'indwi donc que les croyants ngo mubonere ko abizera nibo bana ba Aburahamu, atari muri Mose. La loi est venue par Moïse. Ibyagezwe byazanywe na Mose, byaje biciye kuri Mose. La loi convainc du péché. Ibyagezwe byemeza icyaha. Ibyagezwe muri byo nta mugisha uhagije bifite, birimo umuvumo. Umuntu atitondeye amajambo y'ibyagezwe ari mu muvumo. Murashaka gusoma hano dore ku murongo w'10 ngo kuko abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese Est écrit atashishikara de la loi ibyanditswe byose mu gitabo cy'ibyagezwe
ngo abyitondere mu gusubira mu byagezwe 27-26 umurongo wa 11 rero ngo biraseruka yuko atamuntu n'umwe atsindanishirizwa n'ibyagezwe imbere y'Imana kuko handitse ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Umurongo wa 12 ngo ariko ibyagezwe ntibiva ku kwizera yamara ngo ubyitondera nibyo bizomubeshaho. Umurongo wa 13 Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe yacitse ikivume ku bwacu kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga bawuweshejwe na Yesu Kristo kugira ngo kwizera kuturonkeshe nkemu twasezeraniwe. Imana yacu ni Imana y'ubwiza, ni Imana izi ibintu byose, yari ibona ibintu byose buryo bwuzuye guhera mu bidashira. Mbega murabona ibyo ari byo ngo muri Aburahamu si ubwoko gusa ariko ngo amoko yose hano ku isi niyo adutegerezwa guhezagirwa. Hano turabwirwa muri Galatiya 3:13 ngo Kristo yaducunguye ngo yabaye umuvumo ikivume kugira ngo aducungure ku muvumo kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amaze kugitwi kugira ngo umugisha wa Aburahamu ushike ku banyamahanga baweshejwe na Yesu Kristo kugira ngo biciye ku kwizera duhabwe nkemu yasezeraniwe twasezeranijwe biciye ku kwizera. Iri ni sezerano niryo Imana yatanze ibivugwa mu buryo butomoye kandi tubona ibirimwo mu byo Imana ishaka kutubwira ngo ni mwebwe amasezerano bifatira ku murashaka gusoma muri mu Baroma 9:4 murashaka kubisoma haravugwa hano. Ce sont des Israélites à qui appartient ngo nibo Bisirayeli la position de fils. Ivyabo nugucika abana b'Imana n'ubwiza n'amasezerano no guhabwa ibyagezwe no gusenga Imana n'ivyasezeranywe. Umurongo wa 5 bafise basokuruza babandi kandi ku mubiri Kristo yamutse kuri bo niwe ari hejuru ya byose, niwe Mana ikwiye gushimwa ibi bidashira. Amen. Murabona hano ibibandanya umurongo wa 6 dire par là que shaka kuvuga yuko isezerano ry'Imana soit resté sans effet. ngo ariko sikugira ijambo ry'Imana ntiryashitse. Ici développe la question de la muri Galatiya 3 hano Paulo yagura ibijanye n'ivyagezwe n'ukwizera. Galates 3 aravugwa hano mu Galatiya 3 umurongo wa 17 ce que je veux dire ngo ariko icyo mvuze ni iki disposition que Dieu a déjà rendu pleinement valable. Isezerano ryabanje gushingwa n'Imana ibyagezwe byaje hashize en plus tard de sorte qu'elle annulerait la promesse. Verset 18. Ibyagezwe byaje hashize imyaka 430 ntivyorikuraho ngo bihindure ubusa iryo sezerano. C'est par une promesse. Kuko iyo umwandu uzanwa n'ibyagezwe woba utazanywe n'isezerano ariko Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeraniye mu Gifaransa ngo nk'impano y'ubuntu. Hari ahantu twasomye kanaka ko ibyagezwe yego biranditse hano byagezwe byatanzwe kubwo ibicumuro hano ku murongo wa 19 niho biri ngo nuko ibyagezwe ni biki byageretswe ko kubw'ibicumuro ngo bigumeho kugeza aho urubyaro ruzozira rwasezeranywe iby'isezerano kandi byahawe abamarayika kubigera nabo babiha umushikirwa w'amajambo. Umurongo wa 20 ariko umushikirwa ntaba umwe yamara Imana nimwe. Murashobora gusoma mu byakozwe n'intumwa umurongo
igice c'indwi question de cette chose. ahavugwa ibi bintu Que Moïse yuko est le médiateur. mose yari umushikirwa canke umuhuza hariya ku musozi sinayi niko biri mu byakozwe n'intumwa indwi ku murongo wa 35. uwo mose Renier en disant mose uyo umwe banka bati ninde yakugize umukuru canke umucamanza c'est lui que Dieu a envoyé comme niwe imana yatumye kuba umukuru n'umucunguzi intermédiaire abihawe n'ukuboko k'umumarayika yabubonekereye muri ca gisaka c'est celui-ci qui les fit sortir d'Égypte uwo abakurayo en opérant des prodiges amaze gukora ibitangaza n'ibimenyetso mu gihugu ca Egiputa et au bord de la mer Rouge no ku kiyaga gitukura no mu bugaragwa imyaka 40. qui a dit aux Israélites uwo mose niwe yabwiye abisirayeli ati imana izobahagurukiriza uvugishwa nayo entre vos frères mu biwanyu ameze nkanje qui lors de l'assemblée rassemblée dans le désert a été le kandi uwo mose entre l'ange niwe yari mu ishengero ryo mu bugaragwa ari kumwe n'umumarayika yavuganiye nawe ku musozi sinayi kandi ari kumwe na ba sokuruza kandi yaherejwe amajambo y'ubugingo ngo aduhe iyo ni iherezo ry'umurongo wa 18. mose yaravuga Seigneur votre ati uhoraho imana yanyu Dieu du milieu de izohagurutsa hagati muri mwebwe umuhanuzi ameze nkanje kristo yategereza kuba umuhanuzi yategereza kuba rero ari umuhoza w'isezerano rishasha kugira ngo atuzanire pas seulement des paroles ou la loi atari amajambo gusa canke ivyagizwe gusa ariko atuzanire ubuntu n'agakiza nico gituma avuga muri Matayo 26:28 ngo iri ni ryo sezerano mu maraso yanje. Iyo rero twiyumviriye ku bintu byose imana yakoze à la manière glorieuse dont tout le mu buryo bw'ubwiza ku buryo bw'uko ibintu byose byatondetse muri buno buryo kandi no mu kuba imana donner cette grâce yatanze ubu buntu ikabuha intumwa même esprit dans le même ngo esprit muri uwo mwemu nyene muri wa mwemu nyene umwe on abahanozi bakoreramwo umwe bavugiramwo de la même bavuga manière, dans le même esprit muri uwo mwemu nyene uwo nyene cela dans le même bagaragaza ivyo bintu nyene byose bakabigaragaza muri ubwo buryo muri uwo mwemu nyene rero turaja kure de nous mais vraiment de Dieu ntituvuga twivuga ariko tuvuga imana yatugiriye pouvoir marcher ubuntu bwo kugendera muri uwo mwemu nyene ubu tugendera muri ubwo guhishurirwa nyene grâce tugendera muri ayo makanda nyene y'abahanuzi n'intumwa dans les traces de notre Seigneur mu makanda y'umwami reconnaître wacu la parole comme une révélation totale tumenye ijambo nk'uguhishurirwa kuzuye ko twabihawe mw'iyi minsi de la recevoir dans ya nyuma hanyuma tukabyakira mu kwizera ndiyumvira beaucoup de remerciements yuko dufitiye amashimwe menshi imana yacu ku bw'ibyo kuko yatugiriye ubuntu de ne pas seulement contempler kukuba ce qui a été ntituraba gusa ibyabayeho ariko itumenyesha yuko natwe dufise umugabane turi mu mugambi wayo kandi yuko twawushizwemwo ibyo ndashimira imana yuko habayeho Pawulo utiliser l'Ancien Testament d'une manière yakoresheje isezerano rya kera mu buryo budasanzwe employer l'Ancien Testament oui d'une manière particulière agakoresha isezerano rya kera mu buryo budasanzwe dans le Nouveau Testament agasigura mu isezerano rishasha c'est accompli ingene ibintu byose imana yavuze byasohoza uhereye ku ntango ufatiye ku bahanuzi bayo bera reconnaissant à Dieu pour frère Branham kandi ndashimira n'imana cyane ku bwa mwenda Branham nous puissions kukuba ainsi conduits dans tout cela dushobora kurongorwa muri byose uko dernier jour mw'iyi minsi ya nyuma quelle grâce mbega ubuntu pas de dispute bihari ku bumenyi bukomeye nshaka ku nyigisho ariko le dessein ugushigwa mu mugambi w'agakiza w'imana yacu nk'uko Aburahamu on marcher sur le chemin de la byari biri turashobora kugendera ku nzira yo kwizera reka tugaruke ku ijambo ryatanguje Seigneur mwami d'observer tes paroles
kwitondera amajambo yawe kuyashyira mu bikorwa. 1957, Zaburi Abraham l'a fait. y'ijana na cumi n'icyenda umurongo wa mirongo itanu na gatandatu Aburahamu yarabikoze. Ibyo nibyo nanjye igikorwa cyanjye. Avec une Ibyo confiance en Dieu. byari bigoye, ariko Aburahamu yari afise icyizere nk'ikiraho ku buryo bw'uko yibwira ati ninatanga Isaka ku kimazi nkategereza kumwica, Imana izomuzura mu bapfuye. Et il pouvait dire à yashobora kubwira abasabyi biwe ngo ku itanguriro mirongo na kabiri allons à avuga ngo mugume ngaha jewe n'umuhungu wanje tugiye gusenga tuzogaruka. Il n'a pas dit je reviens. ntiyavuze ngo nzogaruka, Il n'a pas dit je reviens. ntiyavuze ngo nzogaruka, yavuze ngo tuzogaruka. musome ibyo byose. Aburahamu yizera Imana. La parole du Seigneur n'était Ijambo ry'umwami ntiryari hano mu mutwe, ryari mu mutima. une révélation vivante du Dieu Uguhishurwa kuzima kw'Imana nzima, kandi abo bose issue de la postérité de la bari mu rubyaro rwa Aburahamu barizera Imana kandi baganza au moment amarembo y'abansi babo. amené à lui Aho montrer Imana ishobora kudushikana, obéissance, aho dushobora kuyereka ukumvira kose mu kwizera, à lui prouver tukayigaragariza ukumvira kwacu mu kwizera, atari mu majambo ariko mais en acte. mu bikorwa. nk'uko Aburahamu yakoze, Imana yarumvise amajambo menshi yavuye muri twebwe no mu bizera benshi. Nikibyumviriza irondera abantu nk'uko Aburahamu yari ari, bafata akayira n'imitima yabo yose Pour mu kwizera kugira ngo batange ikimazi nk'uko Imana yabivuze, hanyuma donner la réponse de yo itanga inyishu bivuye mu ijuru. Twabisomye Paul, nk'uko Pawulo abisobanura. Abizera bahabwa isezerano rya mwemu, bénir par Christ, iryo Imana yashatse guhezagiramwo biciye kuri Kristo ibihugu by'abanyamahanga ngo ihamagare abahamagariwe gusohoka. soit son nom. Abigalatiya 3 hahimbazwe kandi hashimigwe izina ryiwe ryera kandi ry'igitangaza. Amen. Turahaguruka dusenge. Père Céleste, Data uri mu ijuru, de tout notre cœur, nous te remercions n'imitima yacu yose turagushimira twese hamwe pour toutes les manifestations kubwo de la grâce, ukugaragara kose k'ubuntu, kubwo ijambo ryawe mwami, kubwo uburorero nos yeux. ushira imbere y'amaso yacu. Merci Ndagushimira pour ton serviteur et prophète kubwo umusabyi wawe que tu umukozi wawe Aburahamu pour en Chaldée uwahamagaye muri Uri y'Abakarudaya, dur en Chaldée et muri Uri y'Abakarudaya, kandi guhera et t'a suivi. umwanya wa mbere yarakwizeye aragukurikira. Béni Mwami wamuhezagiye à chaque pas. kuri buri ntambwe, Il a vaincu les ennemis. yanesheje Il est abansi, parti sans savoir où il allait. yaragiye atazi yagiye umufata ikiganza, Tu l'as guidé. uramurongora gushitsa aho ibirenge Parcours byiwe tout le pays là. bigendagenda igihugu cyose cy'isezerano. Nawe ubwiwe A cherché la ville dont yarondera igisagara icyo we wubatse. Mwami, mbega igishinga nawe kezema icyo twasigiwe n'uburorero nk'ubwo, de tels exemples. n'uburorero nk'ubwo. Mais Dieu fidèle, Ariko mwami à quoi wizigirwa, cela servirait-il mbega à toi et à nous byotumarira iki les jewe na jewe twebwe kuba twobiraba tukabishimagiza, nimba sur les traces tutagendera ku makanda, si nous ne l'honorions nimba pas, foi tutabyubaha mu kwizera no mu kumvira, devant ainsi la tukakira bénédiction. uko wa mugisha nyene. Mana yanje, isaha yashitse, Tu nous parles et tu nous montres le chemin. Et uratuvugisha, uratwereka inzira, kandi turasaba nk'uko Mose yavuze, nimba twagira ubuntu imbere yawe, tumenyeshe imigabo yawe n'inzira zawe mwami. que tu ne nous fasses plus confiance, nous le savons.
mais nous te faisons confiance de tout notre cœur, de kuba utatugirira icyizere turabizi, ariko twe tugirira icyizere mu buryo bwuzuye n'imitima yacu yose, kuko we uguma uri umunyakuri, uri uw'ukuri, uri Imana, nturi umuntu qui pourrait se tromper. yoshobora kwibesha. Mwami, Présentons nous-mêmes. turakwishikaniye twebwe ubwacu, Nous te présentons. Nous-mêmes, turakwishikaniye twebwe ubwacu n'ubwoko bwose, abo bose twaririmbanye tukumva ijambo ryawe tugasenga. Urazi abawe, nous te prions. kandi turagusabye ngo uhezagire abo bose ari abawe, abo bose ari ubutunzi bwawe, De les arracher kandi de l'ennemi, ubahomore mu biganza by'umwansi, les ramener kugira ngo sous la ubagarukane munsi y'uburongozi no kuyobogwa na mwemu wawe. fidèle Mana wizigirwa, ndagushimiye pour ta douce kubwo présence. kubana kwawe byoroheje by'urukundo. Mwami, ijambo ryawe Nous a été adressé. twaribwiwe Quand le ciel et la terre igihe ijuru n'isi bizoba byavuyeho, ijambo ryawe existera toujours. rizoguma rihari mu bihe bidashira. O Mana, Bénis-nous. duhezagire nk'uko wahezagiye Aburahamu, Nous un cœur duhe obéissant umutima et croyant wumvira kandi wizera, pour que nous te kugira ngo tugukurikire fassions kandi ce que tu as dit. dukore ibyo watubwiye. Voilà encore, nous Irindi rimwe tous ceux tukuzaniye que abo nous bose, avons déjà apportés. abo twamaze kukuzanira. Bénis tous ceux qui sont Uhezagire abo bose bababaye, affligés, ababaye, ceux qui sont dans le besoin. abantu bose bafite ibyo bakeneye, ukize abagwaye, Délivre ubohore ceux qui ne peuvent abo pas s'aider, badashobora kwifasha kandi délivrer eux-mêmes. badashobora Et tous kwibora ceux qui ubwabo, ressentent, n'abo bose qui ressentent la douleur, bumvamwo umubabaro, bakeneye uguhumurizwa, uri hafi yabo. Turagushimira mu izina rya Yesu, amen.